yageze ngaho arayakubika irahajya y'amahanga nshitse mu gitambo nca tuyashusha aho bazamusenga ariko ico tutareka amashikaye byambira byumva ibyamaze gufatana n'uteze kugira ngo basebure aca bikoresha biratura mu manga parce que les tranches pas du tout. Pas de quoi, je suis tombé un peu, j'ai la pointe. Nous, les évadés, les trouvés. Et ça, à après ça, chambre froide, là-haut, nourrit au salé. C'est une solution salée, tu vas te faire la paix. Après ça, nourrit au salé, c'est par ailleurs 8 heures. Comme ça, on va dire que tu n'as pas une majeure, il a dit. inzira ngaha. akazamuka hariya nkazikayamo hariya ruguru hariho amatanki hariya haruguru nkazikayamo kubera ko aba ari menshi yasanzwe byose tuyasura esse que vai fez anaza kuzana ibintu afise nda bifo ko utangura consommation
Amata dukoresha dusanzwe dufise iraro rinini cyane rya kijambere ryitwa Green Farm riri hano nyene muri igice ca Lifeway. Iryo raro riraduha amata atari make, ariko turatora n'ayandi mata mu bandi borozi mu makoperative dusanzwe dukorana aha Iburinga no mu gihugu cyose. Ico duterera mu iterambere ry'igihugu bwa mbere na mbere, uravye uyu mugambi ngene waje ngene wavutse, nuko twabonye ikibazo kihari kucerekeye amata. Uwatanguje umugambi yatanguye abonye ko amata ari kibazo mu rugo rwiwe, atangura korora. Hanyuma yoroye amata aba menshi, dusanga rero birashika amata agaseswa kubera umwimbo baye mwinshi ukabura abawakira. Niho rero baca biyumvira gushiraho ihinguriro ry'amata kugira ngo dushobore gukora amata ashobora kubikika kandi akagurishwa kure yaho yakorewe. Rero nico tuko turaterera, kuko aborozi baba bafise akunguko kwaho bashora amata bakaronka n'abanywa amata bakaba bazi neza ko baronka amata ahinguwe neza mu isuku ryinshi kandi ku rugero bashaka, kuko turakora amata y'abana yagenewe abana, turakora n'amata yagenewe abantu bakuze nk'amata bagabanije amavuta canke akuwemwo amavuta, tugakora n'ibindi duhingura nk'amaforomaje arimwo umunyu atagira umunyu, bivanye n'umuntu wese uko amagara amukundiye, wese agashobora kuronka ibiva mu mata. Ubu turahingura hagati y'amaritiro 16,000 ku munsi, ariko twategura kuzokora ibishika 200,000. Egome ibibazo ntibibuze, nk'iyi minsi tumaze tutagira nk'amatara, nukuri kudandaza amata biriko biratugora cane, n'abaduha amata bariko baragira ingorane ko ntidushobora kuyakira yose tudafise uko tuyakora. Ibindi izindi ngorane dushobora guhura nazo, urabona nk'ivyuma bikora, hariho ibikoresha nk'ibitoro, hari igihe tugira ingorane z'ibitoro tukabura aho turonka, tukabura ingene dukora dushiramwo ivyo bitoro kugira ngo dukoresha ntuzenya ayo mata, canke nyene n'umuyaga nkuba ugiye tugasanga dukeneye kwikora ku vyuma ma groupe electrogène, ugasanga nabyo biragize ingorane. Ikindi kibazo dushaka guhura naco nuko dushaka kwagura uruganda dushiremwo amata bita UHT, ariko nuko turacariko turarondera aboshobora kudufasha bakaduha uburyo kugira ngo tukwize ivyuma byo gukora ayo mata, kuko yo yarabikika gusumba kandi akaramba kandi akaryoha gusumba. Nukuri niteka ridasanzwe kuko kugira ngo yiyumvire kuza hano nuko yabonye yuko turiko turakora umugambi ufadika, umugambi w'iterambere, umugambi ufasha abenegihugu batari bake, kandi umugambi vy'ukuri n'igihugu kibona kikavuga ati coshira imbere mu migambi iri hano mu gihugu cacu. Nkuko nabivuze, Green Farm ni ihinguriro rinini, ni iraro rinini ririmo inka zababa 800. Turakura y'amata ari hagati y'2,000 n'2,500 ku munsi, ariko ayo mata ntakwira, ntaheza ngo akwire, kandi uyu mugambi ntuhari kugira ngo ufashe Green Farm gusa, kugira ngo n'abandi borozi baronka aho bashorera amata. Rero amata turaronka amata avuye mu bandi borozi, turonka amata avuye mu makoperative yaha hafi n'aya ruguru mu gihugu tukayatora. Amata tutora turafise abakozi bagenda bakayapima, bakoresha ibikoresho byo kuyapima, kandi kugira ngo amata abe meza, inka bivana n'uko ibayeho, uko yafungura, uko ivugwa. Nico gituma Lifeway itashizeho umugambi wo wihinguriro gusa, yashizeho n'ihinguriro ry'ibitungwa by'ibyo kurya by'ibitungwa, kugira ngo amakoperative dukorana ashobora kuronka ibifungurwa byiza byo kugaburira inka zabo. Ishiraho kandi n'iduka ry'imiti y'ibitungwa, dukorana na farumasi izi cane yo muri Hollande yitwa Interkemini, duha imiti myiza izwi hano muri Afrika nk'imiti y'akarorero. Iyo miti rero bayikoresheje bagakoresha na bya bifungurwa byiza,
hanyuma rimwe rimwe bakaza muri centre de formation hano bakabaforma bakabwira ingene babikora ingene barima ingene borora nukuri tuca dusanga turonsa amata yo ku rugero rwegeranye tugasanga turonsa amata meza cyane nico gituma burya n'abantu banywa amata ya Life Way ya Sisky bo kubwira urumva ko hariho akarusho